Nongeye kubaramutsa mwese bakunze ibiganiro bya HTV kandi abaye n'ikazi mu ikiganiro twari tumaze mu minsi. Iki ni igice ca kabiri ikiganiro twagiriraniye ku bijanye no guhanahana amakuru. Mu kiganiro giheze mwarumvise yuko guhanahana amakuru biri uburyo bwinshi, atari kuvuga gusa ariko hariho no gukoresha ibimenyetso, hariho kwerekana amasanamu, kandi biravana nabo tubwira ari benshi canke bakeyi, bikavana nico dushaka kuvuga, tukagerageza kuraba ko ivyo dushaka kuvuga bijanye koko nabo dushaka kubibwira. Kandi igikuru ca vyose twarumvise yuko kuvuga guhanahana amakuru dukwiye kubivuga kugira ngo bigirire ikimazi abandi. Iyo turiko tuvuga ibintu bitagira ikimazi biba bisigura yuko tutariko tuvuga ibintu bibereye. Bibiliya ivyo irabishigikira. Mwarabimise mu kiganiro gishize, kandi n'ikiganiro cacu cuno munsi muri iki gice ca kabiri dushaka kubandanya tuvuga cane cane ku rurimi. Mbega ururimi Imana ivuga ko iki, Bibiliya ivuga ko iki? Nkuko mwavyumvise, Bibiliya irashigikira gose, iravuga gose kubijanye n'ururimi. Ivyo nje dushaka kwigira hamwe no munsi ni izihe ngaruka mbi zo kuvuga gukoresha ururimi nabi, mbega twakoresha neza gute, mbega hoba hariho ibimenyetso vyerekana ko umuntu yavuze nabi canke mu vyo yavuze byinshi hari ibintu utakoze neza. Ivyo nibindi nivyo tugomba duce irya nino. Umutumire ni wa wundi nyene nkuko twabwiye hari igice ca kabiri ni Teddy. Nakoze cyane Madame Yvette. Wakoze cyane kwa twemereye kagaruka katusura kutubwira ibindi bintu, kandi ikiganiro ca mbere narumvise ko umenga cahereye hagati, ariko ubuye tubandanye tuvuga ku kijanye n'ururimi. Teddy, tuje kwidoni ry'ururimi. Mbega ururimi Imana yaduhaye iruvuga ko amajambo yahe? Icambere nuko tubona yuko ururimi uheje kubivuga ni Imana yaruremye. Nk'amatwi ni nk'amaso. Yego, urumva ni igihimba kigize umuntu. Rero kandi igihimba cyose Imana yaremye irafise n'igikorwa yagihaye. Kuvuga ngo ururimi rurafise ico rujejwe, kuvuga yuko iyo turiko turavuga dukoresha ururimi rwacu. Rero ururimi rurakomeye cyane ku buryo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo n'urupfu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi. Reka ndahasome, ni mu Migani igice ca 18 ku murongo wa 21. Imigani igice ca 18 ku murongo wa 21 aravuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo wami. Numva ni Bibiliya. Mudusigure gatoya, tubande dutebe gatoya ngaho. Iyo birivuze ko mu rurimi harimo urupfu hakabamo n'ubugingo, bishatse kuvuga iki? Iyo bariko baravuga urupfu canke ubugingo, icambere tubanze twumve yuko ubugingo ni ibintu byose bituma umuntu abandanya abaho mu buryo bwiza. Urupfu nago ni ivyo bintu byose bivuye ku vyo umuntu yavuze bishobora kumuzanira ingorane, kuko ingorane mu yindi mvugo ni urupfu. Ico kintu cyose kikubuza umwidegemvyo wo kuba mu vy'Imana yakuremeye, ico bacita urupfu. Rero Bibiliya ikintu ngaha gitangajije niko tubwiye ngo ushaka ubugingo canke urupfu byose bihagaze ku bubasha bw'ururimi. Kandi Bibiliya gatubwira ngo abakunda urwo rurimi bazorya ivyo gwami. Bisigura ngo ninashaka ibintu vy'ubugingo, ibintu vyiza, ibintu bikomoka ku masezerano Imana yadusezeraniye, ntegerezwa kugaba ku rurimi rwanje kuvyo mvuga. Ntegerezwa kuvuga ururimi rw'Imana. Ururimi rw'Imana nago ni rwa rurimi ruvuga ngo imigambi ndagufitiye ni imigambi myiza. Ni rwa rundi ruvuga ngo ntimukiganyire mu byo mukeneye byose mubimenyesha Imana biciye mu gusenga no gukenguruka no kwinginga. Ururimi rw'Imana ni rwa rundi rukubwira ngo ni wizere yuko ubihawe, cyangwa se ni wasenga wizere yuko ubihawe. Urumva turiko turavuga ubugingo, bisigura yuko tuvuga iki jambo ry'Imana rivuga. Ni tutavuga iki jambo ry'Imana rivuga, tuko turavuga ibintu bijanye n'urupfu. Tuvyumvise uko ubisiguye, twashobora kuvuga yuko umuntu ivyo avugishije kanwa kiwe ari vyo ajya, kuko nabanye uburukunda azojya ivyamwa vya nivyo acaronka. Hano Bibiliya ishase kuvuga yuko umuntu ahanini cyane agizwe n'ico twokwita les pensées, hari ivyumviro bimuzuyemo. Rero ivyo vyumviro kugira ngo umuntu ashobore kubimenya, nce ngaruka ku kiganiro giheruka
twabonye yuko ivyo vyiyumviro kugira ngo abantu bashe kubimenya nuko ndabivuga ndabisora muri ko kubisora nshaka kubisohora mu buryo bwo kubivuga canke se nkoresheje ibimenyetso umva rero bigaca bitwereka neza yuko ivyo bintu binyuzuyemo jewe bitegeza ko ari ibintu bihagaze ku ijambo ry'Imana umva ngo iciyumviro cyose mfise kidahwanye n'ijambo ry'Imana ndagwe nk'akarero ijambo ry'Imana riratubuza ishari ijambo ry'Imana riratubuza ubusambanyi ijambo ry'Imana riratubuza ubusuma mu gihe je ivyumviro vyanje ntabishize ku bintu ijambo ry'Imana rinyemerera nk'akarero ivyumviro vyanje vyateza kuba ari ivyumviro vyiyumvira neza y'abandi vyumvira ubutera imbere kw'abandi vyumvira kugira neza uwo twubakanye vyumvira kwiyumvira cyangwa se gutegura kazoza keza k'abana k'uruvyaro rwanje ivyumviro vyanje vyateza ko ari ivyumviro binzana kugira gute kubana neza mu kibano kuba umuntu ahageze hose aterera amahoro kuba umuntu atiyumvira gusambura kuba umuntu w'inyankamugayo kuba umuntu avugisha ukuri kuba umuntu w'ijambo kuba umuntu ativuguruza ivyo byose ni ibintu biri mu ijambo ry'Imana byose bivana n'iki bivana n'ivyumviro vyanje ibi vyumviro navyo nivyo bishobora kutwereka umuntu icarimwo n'icari byose bivana n'ivyumviro vyawe rero kugira ngo tumenye ivyumviro vyawe kugira natangwe ndabivuga tubimenyera kubivuye ngakora akarimi nako karafise ukuntu kavuga ndashaka kuvuga n'ijwi yumvikana mwa kandi ndashaka no kuvuga nkoresheje ubundi buryo nkoresheje ibintu byanditse nkoresheje ibintu by'ibimenyetso nkoresheje amasanamu atandukanye nkoresheje sinzi ubu buhinga bugezweho bwo guhanahana amakuru bitwita ama réseaux sociaux urumva byose bivana n'iki ni vya vyumviro vyanje nsohoye tuvuze naho urupfu nukuvuga ngo urupfu ni yamaja ni vya vyumviro nyene vy'iwanje mugabo ni vyumviro bipfuye nyene ni vyumviro vyo kwigungirako ni vyumviro vyo gucinyiza abandi ni vyumviro no kwita gute vyo kwisuzugura wenyine ubwawe ukavuga ati je ntaco nzovamo kubera yuko kumbura ari ibintu vyakubaye ko wabayemwo mugaca ushika ahantu ivyumviro vyawe biganje muri wewe bigasaba bikwereka biti wowe uri umuhate wewe mu buzima nta na kimwe uzofushitseko wewe baraguhomvye nta na kimwe wewe vyaraheze mu gihe rero ivyo vyumviro ubiretse bigakura muri wewe uba uriko wikwegera urupfu wanashaka na Bibiliya iratwereka neza yuko iyo umutima unezerewe n'ubugingo bwose kandi iyo umutima unezerewe biranakiza rero n'ingwara zimwe abantu batagwara kubera ko gusa yiyumvira neza nibaza yuko nk'abantu benshi cyane barabizi iyo umuntu amaze igihe yiyumvira ko bamwanka akavuga ati je umuntu tubanye arashaka kuba ari uwo mwubakanye ukibaza ati je nibaza ko anyanka kandi aragerageza kukwereka mu buryo bwose bushoboka yuko akwitwararitse ko agukunda mugabo we warabyishizemo yuko akwanga muri ico gihe urashobora no kugwara ingwara ukagenda ukipimisha bakarondera ivyo ugwaye bakabibura mugabo ugatusanga kumbure ucigwara ibigwara kanaka kumbure amaraso yawe ntariko aratemba neza mu mitsi kubera ko gusa uyumviriye nabi canke se ubwonko bwawe hari igice c'ubwonko bwacu kituzana iyi partie droite y'ubwonko ya cerveau yacu niyo irimo imagination cabibaza nk'ubu umuntu afata umwanya ariko ariyumvira ariko ariho ibicapo vy'uko umuntu amwanka kandi atamwanka uwo muntu aragera ahantu agwara agasinzikara umva rero ivyo byose rero bica bitwereka neza yuko ibi bintu twita urupfu nico kintu cyose kikubuza umwidegemvyo kikubuza kunezererwa ubuzima kikubuza kugira umwidegemvyo mu vy'Imana iguha mugabo gusa ukaguma wibaza yuko wewe udakwiriye yuko bajya nibo beza mugabo twebwe turi babi ukagira n'ahantu wishira muri position kanaka yuko utabereye ivyo byose bivuye kuki bivuye muri vya vyumviro biri ndani muri wewe mugabo rero kugira rero ushoye kubigaragaza hari abahitamo kunuma ukabona umuntu aranumye ukibaza gusa yuko ari umunyamahoro mugabo kumbi ndani muri we ameze nk'umuswa uri kurajya igiti sinzi ko ababona ico gicapo iyo umuswa uri kurajya igiti mwege muza kubona igiti gisenyutse kiguwe
mugabo byatangiye buhoro. Umva rero bisigura ngo tuko turavuga yuko ururimi ububasha bw'urupfu n'ubugingo biri ku bubasha bw'ururimi, ni vya vyumviro biganje muri twebwe twatura tuvugisha. Mbega waruzi yuko no kugira ngo umuntu ubuzima bwiwe buhinduke acika icare mu gishasha, Bibiri ivuga ngo ni waturisha akanwa kawe. Umva bisigura ngo yuko hari ibintu kanaka nizera, ivyo bintu nizera nivyo bica biba objet, nivyo bica ivyumviro vyanje bica byisumwe ivyo nizera. Umva rero no mu gukizwa cyangwa se kuvuga wa kabiri ndavyaturisha akanwa. Gwa rurimi ari ikintu kanaka ruvuga, kandi ivyo vyovyo ni mu madini yose. Ugiye mu Bayisilamu nk'akarero hari ikintu bita shahada. Shahada ni ukuvuga ngo ni amajambo watura yerekana ivyizegwa byo muri iryo dini ry'Abayisilamu, vyerekana yuko hari Imana yabo wemeye, hari intumwa yabo yemeye, mugabo vyaturisha akanwa kawe ukabivuga. Umva rero bigaragara neza yuko iyo turiko turavuga ibintu birarema, hari ikintu gishasha birema. Kuri twege rero abantu rero tuvuga yuko turi intumwa za Yesu Kristo, baratwereka neza yuko ibintu vyose twatuye nivyo biba. Nk'akarero urashaka kuvyuka mu gatondo ukiyumva umeze nabi, ijambo ry'Imana iyo uce wibuka ati urupfu n'ubugingo biri kubasha bw'ururimi, uravuga ati naho niyumva nabi ndanse kwatura nabi, kuko ndabizi yuko ibintu nza kwatura bica biba, bica biba uko nyine. Umva nk'akarero hari igihe bishika cyane cyane nk'abadamu, abantu mubatse, ari ukuntu amayimere yanyu ahinduka bivanye n'ibihe muba murimo, ugasanga uvyutse wanka abantu bose, ubabwira amajambo atameze neza. Muri ico gihe no kumenya ati ibi bintu je ngomba mvuge, naho numva umenga ikirere cyahindutse, mugabo jewe iki jambo ry'Imana rivuga nico nza gushira imbere. Jewe mpisemwo kwatura, gukoresha ururimi rwanje mu kwatura ibintu vyiza, mu kubwira abantu amajambo abubaka, abaduza, arema ikintu gishasha. Uzorabe no mu gihe cyo gusenga, iyo turiko turasenga, uzorabe iyo uri kurasenga ushira Imana hejuru, uvuga ubukuru bwayo, uvuga ukwera kwayo, n'ikirere kirahinduka, n'Imana irumva ati uyu muntu imvugo yiwe ibintu ariko aravuga ni ibintu binshira hejuru, reka nanje ngire gute, reka naje ndamugenderera. Umva rero uru rurimi rurakomeye cyane, nahari gato turaza kubisubiramo turabe muri Yakobo wewe abivuga gute. Urakoze cyane. Ano majambo meza, ano majambo yo gutera intege. Nawe wewe biraguteye intege kubera aya majambo ndiko ndavuga. Komunika, kuvuga, sito kuvuga ivyiza. Amajambo atedeka aravuga nyibukije ikintu kimwe, ibintu byo kuba bashasha, renouvelé par l'intelligence. Imitima yacu ikaba mishasha, ihinguwe bushasha, tukagira ivyumviro bizima. Ibintu tuvuga biva mu vyumviro, kandi ijambo ry'Imana rirabishimikira ko gose ko twugira ivyumviro bishasha. Ivyo vyumviro bishasha bituma tuvuga neza, twatura ivyiza. Kumenya ijambo ry'Imana biradufasha kwatura ivy'ijambo ry'Imana yavuze kuri twebwe. Amajambo y'Imana akuba ku buzima bwacu, ku by'imisozi mu gitondo tuvyutse, tuvyatura, tukavyatura ku bana bacu, tukavyatura ku ngo zacu, tukavyatura ku miryango yacu, tukavyatura ku kazi kacu. Kandi ivyo twatura tukavyatura tuvyizeye. Haleluya. Tuvyizeye, tudakekeranya kiyo Mana yabivuze izobishitsa mu buzima bwacu. Niho tubaho dufise iyo kubaho umuntu anezerewe yumva kibyishimo byo bishingiwe muri Yesu. Niho uba ufise amahoro, adatangwa n'abantu, adatangwa n'ivyo urkuracamo. N'iryari mwumvise kandi ni kangahe mwumvise yuko hari abantu ngaha muri Bibiliya bagiriwe nabi, ba Stefano baratewe amabuye, mbega batuye amajambo mabi, mbega mu gutegwa amabuye bagize iki, barangamije mu ijuru, babonye Yesu baca baramwambaza. None wowe ukurategwa amabuye kambaza Yesu. Nibaza yuko hari ikintu kizima kiza mu buzima bw'umwana w'umuntu cyo kuvuga, kwiyatura k'ivyiza, kuvyatura ku bandi bantu. Iyo dutangwe kwatura ivyiza ku bintu vyacu, ku kazi kacu, ku bana bacu, ku bagabo bacu, ntidusubira gutsitazwa nabo, kuko tuje turonka amahoro yo mu mutima yuzuye ubuziti. Ivyo mvuga vyose ni vyiza. Igihe cyose turiko tuvuga ivyiza biraturinda kuvuga inabi ku bandi. Igihe cyose aya majambo tuyazi niyo ducira urubanza, nta n'ikindi kintu ngizo ducira urubanza. Uko zikibura menye ati nakoze ikintu kibi vraiment no musi navuze nabi,
kandi ivyo turamenya ko twakoze amakosa ariko igihe cyo tubishize imbere tukavuga ibyiza ku bandi bantu tukabatura ko ibyiza tukabavuga ko ibyiza no mu gihe bakora ibi ntibisigura yuko Teddy nivyo ntibisigura yuko tuvuga ibyiza ku bantu tukivuga ko ibyiza kubera tumerewe neza gusa ntiyabivuze turashaka kuvyuka twahinduye email urashaka kuvyuka bitameze neza mu buzima bwawe mbega cyo bivuga ko ibibi ibukije ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe abarico watura ku buzima bwawe tubandanye n'ikiganiro cacu turatewe intege n'ivyo kwiyatura k'ivyiza ko kantu kacu gakwiye kuvuga ivyiza gusa Yakobo yavuze iki Yakobo mu gice ca 3 ku murongo wa 5 aravuga ngo n'ururimi niko ruri n'urugingo rutoya rukirata ibikomeye rabishamba naho ryoba rinini rite ridomekwa n'akariro gake ururimi n'umuriro ni kibi kingana n'isi ururimi rwashize mu ngingo zacu ruhumanya umubiri wose rudomeka ukubaho kwacu kose nago ruba rwadometswe na Gehinomu kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi bigunda ariko umurongo w'umunani niwo nashaka guhereza ururimi nta muntu yoshobora kurugunda nububi butaguma hamwe bwuzuye ubumara bwica umurongo w'icenda ubwo nigo dushimisha umwami data wa twese kandi nigo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana mu kana kamwe havamo umuhezagiro n'umuvumo bene data ivyo ntibikwiye kumera bityo nashaka bariko barankurikirana aka kajambo naho bavuze ururimi yuko ari rubi ko ari umuriro mugabo ijambo ry'Imana tubwira ngo bene data bene data ivyo ntibikwiye kumera bityo mbega iriba ryo dudubiza amazi aryoshe nayo mu rurazi mu mbi zimwe amen nagomba ubu naho mvuge ku rurimi ukuntu ni ruto cyane n'ukuri ururavye ukuntu rungana mugabo rurashobora kwica nico gituma nk'abantu bize ivy'ubutungane barabizi iyo ugeze muri sentare ukaba ufise umushinga wa manza wawe canke se umucamanza kenshi barakunda kubwira ati wirinde ijambo uza kuvugira hano hantu kuko ijambo ushaka kuvuga rirashobora kugutsindisha canke rikagukiza ibaze uri mukuri kubera ko gusa wihuse kuvuga ibintu mu mwanya atari wo ugatsanga uratsinzwe rero hano Bibiliya iriko iratwereka neza ati ururimi rufise ububasha bwinshi cyane uko tutabyibaza hari umuntu gusa ashobora kuvuga ikintu kimwe canke akandika ikintu kimwe canke agashikiriza inkuru imwe ugatsanga iyo nkuru iradometse n'abantu bahora bakubaha kubera ko gusa ibintu wavuze bace batangura kuvuga ati urya muntu twari tumwizeye mugabo kubera aya majambo avuze turamuhevye hariho n'abantu batakaza akazi hariho n'abantu batakaza amaposition atandukanye kubera gusa ibintu yavuze cyangwa se kubera ibintu yakoze kuko mwibuke twavuze yuko mu kuvuga urashaka kuvuga mugabo hariho n'ibindi bisaba ibimenyetso ibintu bitandukanye ugatsanga ivyo bintu bigize gute biragukwegeye hakaba n'ahandi hantu Bibiliya ivuga ngo n'igipfu kuvuga ngo wa muntu dufata ko atari umunyabwenge bavuga ngo iyo anumye ngo abacitse umunyabwenge bisigura ngo dukwiye kugaba neza tukaraba mbega akakana kacu mbega kubera ko Imana akaduhaye kugira ngo dushobore kuganira n'abandi ibintu bibubaka dushobore guserura ikiri ku mutima tuvugishije ukuri mugabo kandi dushobore no guhezagira abantu kuko iyo uri kuravuga amajambo meza hejuru y'uwo mwubakanye hejuru y'abana bawe hejuru y'abo mubana hejuru y'abo mukorana muri ico gihe birabubaka ndabaye nk'akarero genda umukoresha iyo uri umukoresha ukashika ku rugezo abakozi ubabwira amajambo abubaka ukaba uri umuntu uvugisha ukuri ukaba uri umuntu ivyo wasezeraniye abakozi ubibaha abakozi bagira gute icambere bumva yuko bafise agaciro ica kabiri baritanga kugira ngo wa mwimbo mukeneye ya resultat mukeneye mushe kuyaronka mu buryo munyaruka bisigura ngo yuko dukwiye
guhezagira abantu, dukwiye kuvuga ibyiza hejuru y'abantu. Ntutinye kuvuga ibyiza hejuru y'umuntu, kumbure arashaka kuba atabitahura muri Roma, kuko ari umuntu nk'akarusha kumuvuga ko ibyiza agaca yibaza ko ari ikintu karaka uri kurarondera kuri we. Wowe bikore ama wibandanirize, wowe wazorindira hanyuma bure. Hanyuma iki naco nitwibagire yuko amajambo ava ku rurimi rwacu ni n'umuhezagiro. Hano Bibiliya yatubwiye amajambo atuvamo arashaka kuba umuhezagiro cyangwa akaba umuvumo. Hari umuntu agufise ko ububasha nk'umuvyeyi wawe, iyo akuvuze ko amajambo atari meza kandi akaba afise ikintu afatiye ko gitahuritse, ayo majambo aragukurikirana. Nibaza yuko kenshi ndakunda kubwira abantu b'abapapa nkanje, iyo bishitse uwo mubakanye akakubwira yuko yasamye, tahura neza yuko muri uwo mwanya nyene umuntu yamaze gutangura kubaho. Muri ico gihe wewe n'uwo mubakanye mukwiye kumvikana, mbega uyu mwana Imana iremye muri aka kanya nahe majambo twomwaturako, kuko arumva naho atabarakomera mugabo arumva kuko n'umuntu. Tangura mu mwature ko ibintu byiza, mu muhezagire naho atarava mu nda y'umuvyeyi. Tangura mu muvuge ko, koresha aka karimi nyene mu mwature ko muvuge muti uyu mwana azokwevurwa neza, azokurira neza mu nda y'umumama. Hanyuma kandi umumama, umwana niyavuka azovuka afise amagara meza, azoba inyenyeri yaka, azocika umugisha. Atura ayo majambo, naho kumbure atabintu muba mufise bigaragara, muvuga muti naho vyashitse tukaba dukenye ibintu bimeze neza, mugabo mwebwe atura, kuko tuzi neza yuko ubugingo, ibintu vyiza turashobora kubikwega bice mu majambo meza tuvuze. Rero uwo mwana nariko ndabwira gusa abantu kumbure bibungenze, twature ariko ni mu buzima bwose. Nibajye banaturungika ku ishuri twende tubatureka amajambo meza, bagarutse mu ijoro tubatureko meza. Ni ku bantu bose ku kazi ujya mu kolege mukorana, tangura umwature kwa amajambo meza, mubwira ati eba dukorana neza, je ngomba ndakuvuge ko amajambo meza. Kumbure hari n'igihe amajambo meza tuyaherekeza n'ibikorwa byiza, navyo ni byiza, mugabo amajambo je kenshi nakuza kubwira abantu nti kuvuga amajambo meza nta kiguzi bigusaba. Biragisaba Teddy, uvuga amajambo meza ari muri wewe. Ndiko mvuga nta hantu na hamwe tugenda kubigura, birindani muri wewe, umva nta mafaranga bitangira. Rero gufata, kuko bisaba gufata ingingo, ningingo ufata ukavuga ati je guhera uno munsi ndi umuntu azokwama avuga ibintu byubaka. Ibintu byose birimo umuvurungano, birimo amacakubiri, birimo gucinyiza abandi, ayo majambo je ntazomvamo. Je ndi umuntu ndiyemeje guhera uno munsi kuvuga ibintu byubaka abandi, kandi ibintu by'ukuri. Aha nashaka ndavuge ko gato, ntugende kuvuga amajambo wowe nyine ubwawe utemera. Bivuge kubera yuko ujya muntu, kubera ujya communauté, kubera igihugu cawe, kubera yuko ivyo bintu byose bivanze n'urukundo. Iki naco ni ikintu nashaka kumbure kumera nk'ushimikira ko cyane gose. Tuko turavuga kwatura amajambo meza dukoresheje akarimi kacu, reka rero bisunikwe n'ikintu bita urukundo. Urukundo ngo nitegeko ego, nitegeko. Tubivuge dukoreshejwe n'urukundo. Kandi no wabona umuntu ariko arakora ibintu byiza, muhamagare umubwire ati narabonye, narumvise ibikorwa byawe, nagomba ndagushimira Imana. No kuri Imana ikugiriye neza, yagure ibikorwa uri kurakora, Imana iguhuze n'abantu bazima, Imana iguhamagara meza, Imana iguhe kuramba. Ca mwibaza naya ubu nyine ndiko ndahavuga na job wanje ndaryohewe, uri kurayarekura. Urumva wonyine ubwa amajambo meza nasanze Teddy amajambo meza no sema urashaka kuyavuga wari wumva umerewe nabi mu mubiri wumva umenga ntumerewe neza. Nkayabwira Teddy nzi ko tudahuza, hari ibintu byinshi tudahuriza ko ibi canke biriye, mukakubera ko nibuka iki jambo ry'Imana rinsaba kuri Teddy. Ijambo ry'Imana risaba gukunda Teddy nkuko nikunda, riransaba ko mbona Teddy nk'umuntu yaremwe n'Imana, nkamubona mu bwiza bw'Imana, nkamubona mu makarita yose y'Imana.
ivyo birantuma mu gusengera Teddy ndamusengera kandi mpeje kumusengera nkaza nkamuramutsa nkamubwira nti Teddy uri umuntu mwiza iki kintu wagikoze neza umwami Yesu akiguhera umugisha mpeje kuyavuga ndaba amahoro mugabo ntarayavuga satani araza kunganiriza indani ambwira ati nta kamaro ko kuyavuga raba ya makosa ya naya ndavya bindi byose nibi bintere kutabwira Teddy y'amajambo satani ni kwa dutega bene data aratubuza kubwira abantu amajambo meza kubera ko tuguma duharura ibibi badukoreye tuguma duharura ubibi bwabo mbega ni umuntu adakora icaha aca adutera amabuye twese turabanyavyaha bagiriwe ubuntu barokorwa n'umwami Yesu ijambo ry'Imana cyo ridusaba kuri bene data ko tubabwira ivyiza ko tubaturaka ivyiza ko tubasengera ntituzoja mu tuvuga ngo je nakandi twari duhuza twarankana nta burenganzira afite bwo kwanka Teddy Teddy nta burenganzira afite bwo kunyanka nk'umwana w'Imana ico duhuriye ko je na Teddy nuko turi abana b'Imana turi mu rugendo ruja mu ijuru turiko turageragezwa turiko duca mu bintu bigoye mugabo inyuma y'ivyo bintu bigoye vyose turahuriza ku icumi yadutegetse urukundo ngo guhanganira byose none je ntihanganiye Teddy mu ntege nkafise Teddy nga ntanyihanganiye mu ntege nkafise umva tutabaje badutsinzwe n'ijambo iri rero yakaravuga cyo kuvuga amajambo meza niho ritugarukana ku rukundo rusunitswe ruvuye mu mutima rwarundi rutuma nibuka yuko Teddy n'umwana w'Imana kandi wango sintegerezwa kumwanga nivyo bizonsaba un petit processus yo kubisengera no kuvyihanganira bya bindi umugabo ntegerezwa kumukunda Menje kumukunda rero biraza kunyorohera kumusengera biraza kunyorohera kumubwira amajambo meza biraza kunyorohera kumufata mu bugwaneza kumufata n'impuhwe nimba ari ndumukoresha wiyo bitukunyereka kumufata n'impuhwe kwenda vuga nti yo n'umunyamafuti n'umunyabyaha Ivete mugawe Imana yadukunze turi abanyabyaha kandi dukunda urukundo rutagira akagero irazira twigurira dupfira ibyo nibyo bituma nandi ntegezo gukorera Teddy ibyo ntaravyicari Teddy nukuri aradohezagiye muri kino kiganiro kandi amarima tubwiye nayo kwizegwa gose ijambo yaherejeko ibyo yari yavuze ngo ntibikwiye kubuko ko rurimi mu kanwa kacu havamwe ibibi akangura akavamwe ivyiza Teddy twashaka dusazire kino kiganiro cacu dutera intege ntako baradukurikira nirihera indi jambo rya imambo bashikira irindi jambo novuga no bivuga mu buryo bubiri icambere ari kintu herejeko ariko ravuga ati iyo uri kurahezagira abandi usunitswe n'urukundo rw'Imana pana urukundo rwawe kuko urukundo rwawe nubwi wawe nyene ng'umuntu rohera mugabo ari urukundo rw'Imana mu Baroma gica 5:5 batubwira ngo urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na muhemu yera umva rero nza gukunda abantu n'ugo rukundo ruri ndani rw'Imana ruri ndani muri jewe rero iyo uhisemo guhezagira abantu mugabo usunitswe n'ugo rukundo rw'Imana wabivuze nawe we birakugaruka ko hari inyungu wavuze ngo uragira amahoro uraruhuka uramera neza rero nagomba rero nibutsa abantu ngo reka duhitemo tureme ibyiza aho turi hose tureme ibyiza hejuru ubuzima bwacu kumbura ashaka kuri mu situation atameze neza mwana ngomba ndakubwira ino banga yuko urupfu n'ubugingo biri kubasha gururimi ngo kandi abantu barukunda bazojya ivyo guhamya rero nimba ushaka ivyama vyiza hejuru ubuzima bwawe tangura kwatura ibintu vyiza wibonamwo ivy'Imana ikubwira ivy'Imana gusezeranira atura ko muvukana bature ko amajambo meza abavyeyi bobo nimba kibafise bahezagire ububahe mugabo bature ko ibintu vyiza ufise abana bahezagire mu gatondo bahezagire saa sita bahezagire mu ijoro nimba wibungenze tangura guhezagira uwo mwana ari mu mbanyi yawe nimba ari umuntu kanaka ufise mudahuza nagomba ndakubwire yuko kudahuza n'umuntu nibisigura yuko aba ari umwansi wawe ahubwo aba ari ibintu kanaka adatahura kuri wewe gerageza gato umutahura umenya ati simaka amere nka wewe ahubwo muhezagire mufashe gushika handi hantu umutahure uko kumwihangana no kumutahura no kumusengera nivyo bizotuma umunsi umwe ubona yahindutse hanyuma ikindi kinaco nagomba mvuge hari gihe bishika ugatusanga uhuye n'abantu batavuga bajya abantu batavuga ntibisigura yuko baba ari babi barafise umwanya baza kuvugira ko mwihanganire hanyuma urindire umwanya aza kuvuga mugabo ikintu cyo kwatura kiraba abantu bose rero twature ivyiza rero munyemereye mu kurangiza navuze ko nza kubivuga mu buryo bubiri uburyo bugira kabiri numva no senga nsenge kugira ngo nature ivyiza hejuru y'abantu baba muri kino gihugu cy'u Burundi Bibiliya tubwira ngo dusengere abantu bose reka rero nsenge data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kwa kino kiganiro abakunzi b'amahoro mana ndagushimiye kuri ino banga uduhishurire ry'ububasha
ruri ku rurimi. Mana muri kano kanya ndafasha umwanya Mana wo guhezagira mwami Mana abantu bose bari muri kino gihugu mwami. Ndahezagiye abarimi, ndahezagiye aborozi Mana kugira ngo mu bikorwa vyabo vyose bariko barakora Mana bimbure ibiyetangabo kenshi mwami Mana babone umwimbu udasanzwe. Mwami Mana turasenge mwami Mana abantu bakora ivyabo mwami Mana, aba entrepreneur batandukanye mwami Mana ngo ubahe amasoko meza mwami Mana, ubahe ivyiyumviro mwami vyo gutanguza amaproje mashasha Mana. Ndahezaga ibikorwa vyabo mwami Mana, ndasengeye mwami Mana mpezagira abakoresha bose mwami bari mu mihingo itandukanye kino gihugu c'u Burundi mwami Mana, ngo bagirire neza mwami Mana, ubahe mwami Mana kugendera mu nzira zawe mwami Mana, ubagurire Mana. Turasenge n'indongozi waduhaye muri kino gihugu c'u Burundi mwami Mana, duhere kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu mwami Mana, n'abandi bose bamufasha muri ayo mabanga mwami yo kurongera igihugu mwami Mana. Turabasenge mwami Mana kugira ngo ubahezagire mwami Mana, ubahe ivyumviro biva kuri wewe mwami Mana, ubakoreshe ivyubuhizi kubw'ineza kino gihugu mwami Mana. Ndarangije mwami Mana nsengera mwami Mana n'abanyamahanga Mana baba muri kino gihugu mwami Mana, ngo bagirire neza mwami Mana, babone kugira neza kwawe mwami Mana. Bariko baraca mu bihe bigoye mwami Mana, bakeneye kukubona mwana. Ndavuze ngo inyishu nziza ziva kuri wewe mwami Mana zize zibagana mu izina rya Yesu Kristo ndavyatuye uko amen. Amen. Niko iryo sengesho rya Teddy duce dusozera ikiganiro cacu. Teddy yakoze kwitaba ubutumire bwacu no kora amajambo meza terana intege, atwibutse ico umwami Yesu adushakako, atwibutse ivyo umwami Yesu yatugenye. Yavuze ngo muzobe mu ijambo ryanje, iryo jambo niryo doje kuvuga kandi naryo ryaravuze ubuzima bwacu bwose, ryaravuze intege nke, ryaravuze inkomezi, ryaravuze ingene dukwiye kuvyihanganira, ryaravuze n'ingene twobigenza. Iyo Mana tuyumireko, iyo Mana tuyigira umugenzi, mwemu yaratuganirize, atwuduza urukundo rw'Imana, guzura ubuzima bwacu rukadutema dukunda abansi bacu nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba. Abo nubwo tumaze kubakunda tuzobasengera, tuzobabwira amajambo meza y'urukundo, tuzosohora ivyiza mu gishingo c'ibibi, tuzokora ivyiza mu gishingo cyo gukora ibibi. Ivyo nivyo rurimi ruhejeje kutwigisha kandi ni navyo ijambo ry'Imana yashatse ko twiga muri kino kiganiro. Gutyo rero turabifurije inshuti bakunzi ikiganiro, abakunzi b'amahoro, abakunzi ba televiziyo Heritage, ku buntu bw'Imana bugwira muri mwebwe, ko mwami Yesu agwiza urukundo rwiwe muri mwebwe, urwo rukundo rubatere gukorana ishaka no kuronderana ishaka, ivyiza biva mu majambo meza, ivyiza biva mu rurimi, hako tururema tukarugiramwo umuvumo. Umwami Yesu abaho umugisha, umwami Yesu abakomeze, umwami Yesu abagira umugisha ku bandi, muhezagira abandi, umuhezagire w'Imana ube ku buzima bwanyu no ku buzima bw'imiryango yanyu. Umwami Yesu abahezagire.